Ya Gusara Nibisanzwe. Gusara kandi abanga umusaza amenya undi. Nje ntazo. Cyangwa yatari umusaza ariko. Azonzi kwe. N'umusazi. Oya uravye like nivyo benshi bavuga. Baba baririmbyi ya promotinze yaba ba promoter bagenzi biwe baravuga ataho bigeze. Oya ushobora gusanga gusa yara. Iminyuro yo gukora. Ushobora gusanga ari system ziwe mwihumutaha. Ujya kubera n'umu influencer, ujya n'umu promoter akomeye hano mu Burundi. Ukuri kandi cyane. Hari byinshi yakoze. Mugabo bariko baratanga. Rero nta umenye iminyuro y'umuntu. Haro n'abapostinga ngo bapfuye RIP ariko ejo mu gatondo kabana indirimbo agomba sohora. Rero nyine nta umenya. Yego. Niyo mpamvu umuntu wese yorabana n'ibyiwe gusa ubona umugenzi wawe agoye mu kibazo ukamufasha ariko kirazira guhita uca urubanza nyine uko nyine ngo kubera ubonye ibintu kuko nta uzi behind y'ivyo bintu ikiba gihari canke ikiba kiriko tugasanga umunyuro mushasha wo gukora n'iminyuro n'amastrategy. Yes bakunzi ba Yagatech TV reka ndabaye ikaze ngenda bashimira mwabwe mwese mukomeje kudukurikira wabara no mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi waburi media sponsor kubwira ngo big up son and don't give up. Yes ntangwe ikiganiro ndakubwira ngo ntucike intege kuko cika intege ni ntambwe imwe isubira inyuma hamisi binyuma nawe urabyumva cukena kandi murazi ko gukena ndeni yanze ko ari kimwe mu byaha bibagiye kwandika. Yedigare babizi kareje yere bari ko mu invité ariko vous êtes toujours avec mignonne de la Yagatech TV. Utaragira subscribe kuri Yagatech TV nagenda gusabe uyigire ariko ndababwira ngo mfise umutumire banange. Oh my god. N'umusheri waje twarengeye mu best tubabasheri umva ko twatanguye turabasheri hama turahebana dushika aba best. Uraza ko babyibagiye bega karibu cyane tukaba turawuganye n'umugore aka kanya tukaba turawuka ukaburanya ukanishije none navuze ati twatanguye dumegisi ariko turabona bari kwivugira behind no ifa ko bimenye he bada merwa gukora mariage mu mpisho nuko mutabimenye oya ariko rero wagize ikoze umugore akabibona akoma ngo twarabasheri atarakuzi none ko gutamubwije ukuri none je ko je nivugiye ibyiwanje gusa nyine umva mwese nashenda bashaka kwanza mu besto ndawe atawe yari no mu besto no mu besto karibu cyane. Thank you so much again yeah again mushasha we ntabwo ari rya mbere kweri turasazanye tuzona pa nako munyihakana kwaje kwa pa oya reka nosha njahe gabasha genda ibyo nguma wishinga nibyo ubona gute ubona sigenza gute mu maso usa bien se look ya danje kiragenda kubwira ko usa neza abakunzi baza kubona ko yahereye ku kirenga kwerekana araduga pole icangwe kabisa wadutayemo oya navuze mu maso pani cangwe je ndiko mvuga hose je simera mu maso ntaravye hose usa neza sana ari n'amahera menshi sigaye mfise n'umugore urumva asigaye ashiramo ukuboko oya umugore nta ni business online muganura ukorera online nagatima keza n'ubuntu bw'Imana n'amafaranga kandi nk'ubushare nko mu diaspora ashaka kuba kwikundi oya ibintu z'aba diaspora nta nivyo baza windi akaka kwikundi akaje yumvura afise oya gorega none Bibiri ivuga ngo aba byinshi okay pastor haleluya Bibiri ivuga ngo aba byinshi bazokongererezwa ababike nabo bakwe tuyaduke bari bafise bagende bariye n'igiti ko bimeze cameraman ndabesha bivuga ngo ababike bazoha ababyinshi bazokongererezwa no kuvuga ngo tw'umukene duke tumwe twawe w'umukene bazotwaka batunzanire okay kandi n'inkoni zijego Tesha kunda gutuma mbwira kwigira abantu uti don't give up. Ni kuvuga hano ku isi nani sinzi umugwiza atunga yavuze ngo ikibi no kuvuka ukenye ni sawa ntaribi kuko twese tuvuga tutambaye turira kandi tunahitamo tuvukira ariko ikibazo rero ni gupfa ukenye gupfa ukenye si sawa ni cyaha Mr. Babesto Rambona ngo nusigaye abakobwa bose cewe wowe sheri wani turashwana nkashavuga ndi ku ruhande ndifitiye mu best
je ama couple yose ariko aranyumva ndabivuge gabasha ngo bajya abasheri banyu n'aba best bajya abasheri banyu abasheri banyu bose n'aba best banyu ndi best wabo. Okay, yeah. ngo niwabona sheri wa mushwanya niwabona akubwiye ngo sheri bonne nuit saa 3 saa 5 ajyamye Epidey winaburakeye zochu testinga inyuma y'isaha imwe ukigaruka online nzamusangako yo aya tuba turi kumwe uri gisatsi no kurikima oya niko bimeze kandi burya rero burya twe turi n'abana beza kuko iyo izo couple zashwanye turabahumuriza n'ibisanzwe n'ivy'isi kandi ngo ibintu ngo biryoha bisangiwe biryoha bisangiwe kapira kanaryoha ni pasi gusa uje nabisha ariko bimeze niko bimeze sivyo nabone. Anyway, bakozi ba Yagatech TV rero mujama imbere yanyu mumaze kumubona benshi barakunda. Hari umutipe nakoje iganiro fwa passé ambwira ngo yitwa MT cyazanga yitwa Methode ntumva ko isawa ego ndabyumva bwa kantu ka MT niko kabi Epidey wina uyuje ngene yamazina jena nyene anguza ngani Nikodem jena nyene amazina yanje ni Epidey wina Epidey wina bya vrai yabavyeyi avuga y'abavyeyi canka ari wanje ayabavyeyi ari ku identity Ega hari igihe umuntu azokena kugira identity ndayanka kuko kawaida ndinze mpindura amazina bahanyise bisigura ko ya mbere ayo nasanze ku isi ntayakunze sinayakunze kuko iyo bona nayakunze simba sinari kuyahindura kuko hariho n'abatayahindura bya vrai kandi uvuga ngo guhindura izina ngo ni kubera uri umu artiste canke uri umuntu ari ya partner mu kanaka guhindura izina ni bisanzwe ba Margarita sanga basaba yitwa ba Margot ba Margot guhindura izina ni bisanzwe niko uba ico kizina bakwise nyene wumva ko cya fake vuga ati igizayo nitwa Epidey ninagize aho nashaka Epidey hago riratwika wawe utakoze Epidey yo cyari kwica mwana kuko ngiye ari nakwica ahubwo nitwa Epidey wina umva nyine ko karate ari tuntu twaba best tuntu twaba best cameraman kuko umutwenga nibiki cameraman wacu ni kwameze ambanye ku ruhande rw'iyo imeze gutya akana kanyamuneza murahinyuka byanyuka ngo no best wanje biranabonekere musigaye musa muri namisi yes mwite my god nyita Epidey apana ufite indirimbo cyane ikintu ngenda gukundira ufite indirimbo zikora ku mitima y'abantu hariho indirimbo kari muri depe kandi pana bya bintu usanga ariko aririmba yari yashavuze n'umusheri ko kundi nyene umusheri wamushavuza ugasanga nyene mu mugenzi wawe mashavuye usanga ariko aririmba ese ko bavuga true love never die kwa nkunda ko nanje ndishimye ko ukabona never mind yarize ndavuga ati wa mujama ari kuri urwego like iri kurandika indirimbo man uba inspiré par quoi nani unandika imiziki na comment je comprends mal ingene indirimbo zawe zizo zitusha ku bantu ndiko nandika imiziki yego mba inspiré par moi-même ni kuvuga ndiraba kwanza ubuzima ndimwo yego societe mbayemwo yego nyamba ndi single nyamba abantu banyanka yego ubuzima mbaye mwenye je nta shobora kwandika imiziki ngo abikuye handi hano kure utabaye umuziki ibintu nyene bimvamwo ndiraba nkaca sorry indirimbo okay ni kuvuga
ndanabibira n'akabanga ushaka kumenya jewe uwo ndiwe genda kuri YouTube andike Epidey winner wumviriza imiziki yanje no kuvuga uzoca umenya neza uwo ndiwe jewe kabisa ubunye wewe urafata abashije b'abandi bose urabagira aba best bashije b'abandi je ndavye abakobwa b'abandi ingene abantu babisanzuye shema abakobwa barankunda for sure kandi je ndanabakunda nico kintu cyambere nkunda mu buzima havuye Imana kurikira igitsina gore ni sawa kuko batubyaye batwitaho ba mama batwitayeho duya nini novuga n'abana beza rero ndabakunda ucitamo kubagira abape ako sha wina brem ndabakunda abakobwa aba mama bana bakiri bato utwana tukenda n'aba mama bashaje abashuga mami ni iki bisigura iki bisigura shuga mami ubushatse kuvuga iki muri make ushatse kuvuga ko ukunda ibimama bikuze nye aba mama bakuze bya ibimama bibyibushe byiza zingidi namwe bafise ingidi reka okay rero n'indirimbo zanje ndaba muri hari ukuntu araba indirimbo zawe abantu bazikurikirana cyane namasanga ari namandari imyaka nkabona n'abantu bakuze n'abantu babana cyane ni kuvuga abantu bari mu wayene ntabwo bazisanga ari pourcentage iri hasi bisigura ko abantu bari mu wayene bakunda ibintu by'ibirori ukuntu ariko ari imyaka ugeramo ukavuga yo kumva amaranga mutima yagarutse nk'ijya myaka yo muri adolescent ugasanga ni nk'igifise canke amarotour d'âge abantu bakubita amarotour d'âge canke akunda imiziki yanje kandi ugasanga bikundira utwana tukiri duto ngo babyita ngo ni kwifuza rero mwese ndabakunda mwese ntimwitinye umuntu akoze afise iyerekwa ritambuye ntimwitinye kabisa kuva ku myaka 14 gushika kuri 70 ntimwitinye baze ndabafasha baze babe hafi ndabahumurize sawa nze ndabayagisha mwabataye mwebwe wowe ukabashira wawe yagushavuje rondera besto kandi pesto numwe kwisi ahubwo urazi Epidey winner hari uyundi niwe mwari mumaze kumva agenda abwire bana wewe usaba ka nimero tumba ndagutaye uyu umwe kandi bakunda kugira depression na diaspora mwadeprimye mu nkondo baze ndabaho umuti munyandikire muri commentaire nimero yiwe yabanza mbanza kugizi wanje kugira wanze kuntama nukuri ibyuka by'abandi manze ndagukoraho rikaka ndavura pe nubwo uri kure yanje ndashobora kukuvura legend ndaguha ibyishimo niyo talent fise ndafise impano yo kuyagisha umuntu kumuhumuriza ewana urafise iyo umuntu ari tushka ameze fresh niyo mpamvu ndabikije no mu ndirimbo usanga yagiye kubera mvuga ya majambo nyine yandi utababarira warazi ko wankunze kubera iki wewe jewe kweli mbambona wengi hari no kungena habo turatubwira umuganga wagiye ko warazi ko waravye uburebure kero tarabure navuze ngo ntibirabo uburebure hafi ntirurabo uburebure ariko shaman ndagirego iyo mbonye umuntu ariko aririmba ibintu biri muri we ariko shishaka agenda kwaza ikibazo kimwe urase umusheri bya frais reka tubwire bayi umusheri wawe nta gahunda sinzi karisha wewe warabaye deprime waradeprimye byataye wewe nakubwiye gute uziko wewe umunsi dukantiganira ubwa mbere wari deprime yambwiye ko nkunda nanje ndishima ancitingu kandi ko yari true story yari true story kandi kuri kwawe none we bakubwiye ko bagucitinga kubera wacibitamo kubagira best akubagira bakubona nahevye ahubwo ni rondera aba best friend legend aho barakanone nibagiye tugitangura iganiro kaya kantu kubu legend kandi wiyiziko atari n'umuntu umwe gusa akuziko hari umuntu atangwa kubaza buge Epidey winner yatanguye umuziki ryari
kuko rero ugeze mu babesto ni ukuvuga ngo waragerageje hose biranka unugeze mu babesto ni ukuvuga jewe ubuzima bwanje ibintu byose nabitanguye kera yego kariyeri y'ubuzima ngira ngo senze nayitanguye nk'icubwenge kandi urashaje man ndashaje naye nkaza ngo nizitunga ndashaje umangu imyaka 14 15 muri kariyeri ya rero natanga umuziki kera cyane kera gusa nyene nuko abantu kugira hano mu Burundi bakumenye urinda kuba warapambanye cyane warahasorenze barundi kazi inshuti z'ubu ubanza kugwana nyene kugira ugire gira minyo naguha ikiganiro si bisanzwe si ibintu byoroshe je kwanza reka je mbwira abantu harano harabambaza ngo je ngo sabike mu gutanga ikiganiro nuko ije akunda gusapotinga sana Apana urakunda gusapotinga warukwiye kuba habwo ari ivyo bintu hagazemwo ntabwo warukwiye kubikunda gusa ntabwo warukwiye kubikunda like ngo ndakunda kubikora sometimes oya je duga mu ntara duga mu Kayanza ari impano zikaze bya vrai uduga ubumvirize ntabwo kubera bataturondera abo bantu itike yo kumanuka ino déplacement gushika ngaha kugira nakwandikira ntunamwishura wajira mwishura oya ntumwishura twese hari abantu benshi banse kutwishura n'ubu batarana twishura reka ndakubwire wina jemeruka gukizwa no kuvuga ngo ubunye message yose ureka basi je mbwira abantu unyandikira hakumwe ngo bite ngo meze neza basi nimbira umuririmbyi oya ni hano kwandika ngo bitumeze neza ugasanga atakaje umwanya je nimba ushaka kunyandikira kandi ushaka kumbwira girako niko abarundi barezwe yuko banza kumuramutsa abikoze WhatsApp rero bifuye WhatsApp ya J4 niko bimeze kora ko nimeza dusanga zarasanga WhatsApp ukubita ababazi ukubitira ku ntebe witushira ko tiniyone nukuri jewe ibintu bimeze uko nuko kandi ibi bintu turiko turavuga abantu bari kubadukurikirana babitahure kandi babyumve neza yego bya WhatsApp bishaka gusaba service yego genda urasa ku ntego kuko ugiye mu bya ibite umeze gute aya message ni menshi kuba abantu barayamenyereye rero baca bagira ngo ni babandi bariko baragaruka ku muntu ariko yifyinira hari nk'undi muntu ugasanga genda urasa ku ntego bite minyoni ni kuri James ikibazo c'ibihumbi jana nimba ufise nakaga niri mumaze gusohora nkubitamo akalinki ngende umuririmbyi ewa usanga bitesa sana sigabuza ubwenge bwinshi kame kuva ntanitahuye sigaye ibintu byarabaye kundi mwanya yes ubu rero namusi twagutumiye ufise indirimbo nshasha iri hanze ababesto jewe sinye ngo ndavuga indirimbo zawe mu muzi kuri indirimbo nyinshi indirimbo zakoze cyane hari nizo utanazi ego me vrem aho ndavyemera haro nyinshi utazi bizoza yo urumva iraha ku mutima mbega true love never die yitwa mwishayo okay iyo terme nakunda kunshika sana terme mwishayo irakunda kunshika utakijijwe ntayo umenye iyo terme iyo terme abantu benshi baguma bayimbaza mwishayo bisigura iki reka nshaka kubabwira mwishayo udakijijwe Nako jenkije kandi mama apa. Nyene kubeye kutazi mishayo. Nyene mbari. Mishayo umuntu akijijwe abazimisha. Kuko nko muri Bible hari amaverse menshi avuga ibintu byo mishayo. Kase ubwo twakuze batubwira igifaransa, twakoranye ama Bible y'igifaransa. Rero nka twese. Rero tubwira tutuma. Nizo. Aha. Uraje kadirimbo aba besto. Burya ko aba besto tuzi ko muri iyi minsi. Ariho bagisibije mu gute bagisibije gute wowe kwanza okay reka mere kuri iki kibazo kuko je ushaka kwiririmbye babaye inspire n'ikindi kintu ariko mwaje ni question wowe kwanza uremera ubu besto like ko muhungu wewe wokwemera shiri wawe ko agira mu besto w'umuhungu besto besto kwanza kumenya kwanza meaning ya besto best friend ni iki okay besto okay nimba ari besto kijya tuzi besto wariri uzi iki besto nibaza ko ari mu best friend wawe ari hafi ewana gusumba ubwo bamwita inshuti magara umubwira ibintu byose nukuvuga ngo niyo washonye na sheri wawe besto babizi wow no wavuze no way no utire mwamwiturira ni kuvuga ijambo mu majambo make umubesto n'umuntu azi
agaciro ngira zina n'ama password y'imboga zawe y'umu baby wawe kuburyo wa muntu kuburyo ugize n'ikibazo ari umuntu wa mbere atangira kubimenya yego why kubera nyine abari mu friend wa abari inshuti magara none nyine biremewe ko like sheri wagira best friend none sheri kwanza biza ku mwanya nk'uwa kane ku bintu by'ubugenzi yego hatangira umu besto shobora gisibije wewe hatangira umu besto hatangira urazi impamvu hatangira umu besto hatangira umu besto kubera ko ni nka kujya bavuga ngo inshuti zirakurutira umuryango bavuga gute bavuga ngo inshuti iruta umuryango hari ibintu bimeze nk'uko bisigura iki bisigura ngo umuryango ya famille bajya bavuze ko umubanye ari we muryango umonye ni umuryango kandi ngo bajya dufate igi famille yawe batoyi bawe bakuru bawe cyenda ashobora kuba kurutira bivanye na no friend dufitani ugasanga ikintu grand frère watagukorera je ndashobora kugukorera sawa besto rero hari ibintu byinshi mu besto hariho ahantu henshi besto ashobora guseruka rukambye umusheri wawe ataciye gufasha donc ariko besto akavuga kimapo yamaze gushika ari nk'amahero ukeneye cyangwa ari nka ibindi bintu nyene ibintu bitandukanye ariko usanga besto ni wa muntu aguma asuruka wa muntu mwamana wa muntu aguma aboneka ugiye ufise ibibazo wa muntu aguma kuri hafi cyane none basheri ntimuzi byabo urafise kwanza uranamufise hari indwi hera mudashwanye indwi mugabo yego yavugisha ukuri tuze turabwizanya ukuri bantu bawe mugabo atari apana na indwi nisho aho ni mukundana aho ni munakundana umusheri w'ukuri nta n'umusi ushobora guhera mudashwanye igihe indwi hera igihe twashwanye tukamara indwi tutavugana voilà uko badishaka gushwana indwi dushwana rero bisigura ko none umuntu mwaba mushwana uwo muntu wumva umubwira amabanga yawe wumva umubwira ikikuri ku mutima wumva umubwira ibintu byose byawe umuntu mwamushwana buri munsi mw'ijoro ku murango utebye gato usanga yagututse none bibaza ko bashwana kubera byaranyobeye nawe duco bivuga ati navuze none ibi bintu nibiki ni ibintu birasengeye reka besto twipowe ni ibintu wo bivamwo akarondera iyindi systeme akoresha yobiki azi kuba ukenye kuba wibereye mu ngorane nyinshi ingorane z'ubuzima ingorane zo muri famiye ukumva iyo ngorane nayijemwo kubera iki yaratanzezeye no wait yakubera ko utanze wabuze amafaranga ya sheri wawe ivyo mvuga ngo nivyo abasheri je nk'ivyo nta nivyo mbanze ngo iki kumva nyine urabaye stressed mu mutwe cyane none why not twe numutobireka Mwanje mudoma mukarondera abanjiziye erega Jenny question alors what's wrong with you guys Jenny question munyegere genda wewe ntiwadepfye gute ushobora kuba urukundo rwarakunaniye kashobora ko rutabaho mugabo gasanga urukundo ntirubaho urukundo urazi urukundo rwo true love true love hano tuyiherukira ni kuwandi kwa Jindi baza ko na Adam na Eva bahukanye Jindi batse Romeo bagana ko utamenye sweet nyene mushobora kumenya ni kuvuga urukundo rw'ukuri ntirubaho kabisa afise imyaka myinshi ndamaze kuvyanariza nasanze menga ntibibaho byo bintu ni ibintu by'amaranga mutima iwawe n'udafite amashance oya ntabwo ari amashance kandi na ababanya bagenzi inshuti waragize amahirwe yo kubana n'abavyeyi yego oya simvuga bijya simvuga rujya rukundo kimvuga ivyo by'abashushu be iki fiançailles apana rujya rw'abavyeyi rujya true love none urukundo rwo kuri impamvu rutanabaho ntushobora kunsigurira ukuntu
mbega uko ivyo bintu mwita urukundo ushobora kusigura ukuntu ushobora kugurira umuduga sheri wawe mama wawe kugatumba ariko ava kuja kurima hariya mu mwonga adugana inkwiki anyagirwa giriki atana umutaka uramugurira ariko mukaca mufata ivyo bisantima bitumye ufata ayo mafaranga miliyoni 100 ukagurira umukobwa umuduga ubwo ngo nigo bitarenga urukundo yaba yaryohewe yes we reka araryohewe kumva umugurire ni sawa ni bien bizogenda neza amezi 5 umwaka w'imyaka 2 ku mwaka wa 3 abonye imodoka 3 kwishabari yako oya muga hari abakobwa neza cyubona rero ko urukundo cyari umuntu afise umuntu ata déplacement afise yego nk'ubu nkawe for example defise she urifuza kandi mberuka kera bibo wanje jewe dufate nka cameraman batuyu cameraman abise umuduga ngurya oya no wanje okay I mean umuntu atamuduga atakinga afise umuntu agena n'amaguru ashaka ikinga yego umaze kuronka ikinga ucibona umenga si sawa ndiko ndaduga hajya ahantu mva nduha reka ndabe ngura akantu k'akamoto gafise moteri umaze kuyigura ubu umenga imvura iguye wapi ibintu byo kuzanda nyagirwa oya kwe shukuru umuduga wipfuza umuduga rero bisigura ko akabitiko kari hasi n'ibintu by'inkundo niko bimeze ivyo bintu byanyu niko bimeze iyo ukundana n'umuntu atanga idafise ejo ubonye ufise ingidi cyushuha amatwe akangana nk'uko utangira kubona harango akayira bacamwe kari muri ville ngo iyo haciye sheri wawe ngo cyumwanka sinzi kwa kabarabara ukazi kari hepfo y'isoko nk'uko abantu baba mu kanyosha sheri ucumwanka ngo iyo haciye mu masaha yo kumugoroba ni kubera umuhungu niko nakoko baba bituma broka cyubona umenga bari sinzi rero ndavyumva ari kuko bisigura ko nta muntu aba satisfait kwisi ubwo umuntu umenga naratanze ejo ugiye muri boîte ugasanga y'abana cyusara twana dutagaza muravuga ngo mukundana true love tumutera ishoti rero ivyo bintu byanyu muze muri kwa kwibesha za murakora ivyo bintu yamba ari kujyana mujyane ibintu by'inkundo biturekire twego ba best kuko mu best murashobora kubana imyaka 50 akiri best friend kiri best friend wawe rero ariko nta musheri reka nta musheri nta basheri n'abakora ama mariage n'abakora ivyo ngo by'ubukwe n'ama mariage indwi zibiri ukabona barawukanye c'est quoi ça ko yini jibyo bintu atani byo nokora oya rero wowe kubwa uravuga uti nta rukundo rukibaho ntibibaho nta rukundo ahubwo sinzi umuntu yavumbiye ivyo ngo uzi ko babaye mwana no gupfunga warababaye sana anyway je ntabwo nababaye happy I'm okay I'm good nimeze fresh turi Chefse n'aba ex babiri nta ba ex benshi fisi numva nababaje nabo sibake niba barakubabaje bikwiye rega hari umuntu akubabaza no kubabaza akakubabaza aho bakubaza abasheje urakunda gutenga sinzi zari je sinzi ikibazo mfise barakwiye kumfuta mu gitabo cy'abana sinzi dutera turagiza rero sasa uri mu kibuga kirimwo iki mu kibuga kuko uri muririmbyi kirimwo abantu benshi bariko barakora kandi ubona ko hase indirimbo nziza cyane rero mugabo aba best yo iri kwisonga n'abakunzi ba Yagateke sindi umufana ngo je ndi umunyamakuru ariko ndemeza ko mu ndirimbo zisohotse muri iyi minsi aba besto kararenze vraiment thank you ubona gute Jean ni wihe musana uvuga ati ewana ndamuravye ndamurenze mugabaza inyuma yanje gatoya ndamurenze ariko azi inyuma yanje gato ndetse je ndabivuze kuki ndeturabe kwandika kuri clip hama no ku majambo aba yavuze mu ndirimbo oya jewe
umuziki wanje ntabwo ndawukompara n'uw'abandi. Yeah. Oya. Ntabwo ndawukompara n'uw'abandi kuko abandi bafise uburyo bakoramo ibintu byabo. Umuntu wese afise uburyo akoramo ibintu byiwe. Hari abakora rap, hari abaririmba R&B, hari abakora reggae, hari abafise madrid, hari abatafise big energy. Okay. Rero umuziki wanje it's me vs me. Yes. Nta muntu ndiko ndiruka nawe. Niyo mpamvu sina beef na mtu. Au na beef na mtu. Sivyo none. Wewe nta beef girana n'umuntu. Oya. Oya bon, reka rero tuvuge positivement. Niyo muririmbye uvuga ati ndavye iri ntasi turi kumwe uyu muntu ariko arakora neza basi appréciation. Ivyo bintu nivyo ndiko ndakubuza. Ndavyumva. Gukora rega umuziki. Ndabizi ko bose ariko barakora. Umuziki basantu bawurabira ni basi umuziki mwese murashobora gukora. Yego. Umuziki ni ibintu novuga abantu batazi neza ukuntu bimeze. Barabira ku maso ujya kubera yambaye kujya no mustari, ujya kubera ari indirimbo urashobora gukora indirimbo. Yanditse. Yego. Nabi nkuko mubivuga ngo ino ndirimbo ya trendinze kandi yanditse nabi. Je nkakora indirimbo yanditse neza ntigende. Yego. Ibyo bintu wo bikompara gute? Wokivuga ngo ujya ngo ni warenze kubera ko ama views cyane. Rero ivyo nivyo kurenga ngo ubona ngo ndurenze cyangwa ndakurenze. Novuga yuko bivana gusa n'ukuntu umusani yipromotinze azi kuntu adandaza ibikorwa vyiwe. Urashobora kumenya ukuntu bidandaza ibikorwa vyawe. Aho kuvuga ati ni we harenze mu kudandaza ibikorwa vyawe. Anca ndabakubwira benshi. Abantu bazi kudandaza ibikorwa vyabo kunsumza kuko maybe urashobora gusanga jewe benshi ba Sadbi ba Dramati ba abarinze ngaha mu Burundi ba D1 barazi kudandaza ibikorwa kubera iki kudandaza bisaba mutahe cyo gusanga umutahe bafise cyata bafise. Yego. Je nkaca nari nca mu nzira nca mu minyuro yanje yo nari ndaduza imiziki yanje inkoje systeme zanje. Rero ntuzombwire ngo bandusha ibindi vyahatari. Papa bandusha gusa kudandaza ibikorwa tu. Sanga gusumvye umupfumu. Umupfumu. Wina hariho muri jenda raho nabonye yanditse ibintu biraho. Yariko aravuga se utungene abasanyi bakwiye kuyubara. Ko basigaye batwagwa cyane ugasanga hejuru yo kwibaza ko barenze niki harimo no kuyayuka bayayutse. Basigaye barengeje ntuze zabo doze canke barenze urugero. Ibyo bari bageze ko Jean ugasanga bariko barabyitanya ko ari ubwenge bwa cyane mugabo ugasanga harimo no gusara. Ba Jean harimo udusazi dukeye. Eske urabona ko abaririmbyi ivyo bintu bidakunda kuba bako? Gusara ibintu bye no gusara. Ntabwo ari abaririmbyi gusa basara. Oya nibo bantu bageramiwe. Oya ntabwo ari kandi kawaida ho nyene hari umuntu yavuze ngo gusa umuntu wese arafise amasegonda indwi ku munsi yo gusara. Nukuvuga ngo ushobora kuri kurasara muri ayo masegonda. Uko bigenda kose urafise wa masegonda indwi. Nasazi. Utegereza gusara ku munsi. Nimba ntarayasara. Ushobora gufata amasegonda indwi gusanga uri kuri twenga. Okay. Akantu gusa gato segonda indwi bwo gusara. Rero gute wita uyu ni ngo umusazi. Kandi mu abantu babahanga barabiyora basanze umuntu ategereza gusara amasegonda indwi. Umunsi ni wijana udasaze n'ibibaho. Bari babikuye. Hari iyo uvyuka nyene ukavye kugira nk'utuntu twabasazi. Kavuga ati tunongeze twari. Bari babikuye ku promoter kandi ya promotinza abasani benshi kandi twemera sana. Ariyo Demana barako bavuga ati ahageze ubu hageze ku rundi rwego yarenze urwego. Aho ibyo asigaye akora umengo hasigaye harimo agasazi gato. Oya gusara ni bisanzwe. Gusara kandi abanga umusaza amenya undi. Nje ntanze. Cyangwa yatari umusaza ariko. Azonzi kwe. N'umusazi. Oya uravye like nibyo benshi bavuga. Baba baririmbyi ya promotinze yaba ba promoter bagenzi biwe baravuga ataho bigeze. Oya urashobora gusanga usara yara iminyuro yo gukora. Ushobora gusanga ari systeme ziwe mwihutaha. Ujya kubera n'umu influencer, ujya n'umu promoter akomeye hano mu Burundi. Ukuri kandi cyane. Hari byinshi yakoze. Mugabo bariko baratanga. Rero nta umenye iminyuro y'umuntu.
haro n'abapostinga ngo bapfuye RIP ariko ejo mu gatondo ukabona n'indirimbo agomba sohora rero nyine ntawe umenya Ego. niyo mpamvu umuntu wese yorabana n'ibyiwe gusa ubona umugenzi wawe agoye mu kibazo ukamufasha ariko kirazira guhita uca urubanza nyine uko nyine ngo ni kubera ubonye ibintu kuko ntawe uzi behind y'ivyo bintu ikiba gihari canke ikiba kiriko tugasangana umunyuro mushasha wo gukora n'iminyuro n'amastrategy cyangwa nibaza ko ari ivyo berekeneye mu psychologue wabo b'abarundi ariko abarinzi b'abarundi abarinzi oh no pa b'abarundi abarinzi yakoze akavuga ati nkujye kirakeneye mu psychologue so mu psychologue gusa abarinzi bakeneye abantu benshi barakeneye aba docteur bakeneye aba professeur barakeneye ama seminaire menshi naho ujya ko mu president abakeneye n'umuntu amuteke ajeje magara yiwe avuga ati wewe nko ku munsi uzokiko c'isukari usa uzobuhejeje ushiranwa n'amazi rero ntabwo ari umuririmbyi gusa nawe ushatse ubunyene uvuga ati je aho ngeze ngandondera umuntu zarakurikirana ubuzima manager w'ubuzima bwanje saramanaginga mu buzima bwe ati we no musi ntiwoge kubera kandi ntusohoke kubera klimasi nziza iyo havi gutera ibihere oh my god ko bimeze wambayeho wina ubonye nitko nabimara ariko sogaruka ahubwo tugire nzanya abandi ba besto dukore iki jewe nshaka uzoza ufise aba besto ba nzoza kabisa kuko numva ngo muri imisi bagisibije kigiki Ewana ngo mu gisagara ni waba besto gusa abashire abandi wabamana ndabukinzo niko bavuga imbere ko turangiza ndashaka ndakubaza nta gikorwa gishasha uzodutamo ko ntuzosa kutunyoteza oya gikorwa gishasha umuziki ni kuvuga ngoma nawe na album honyine album sinakuvuga ko ari me beats me namo ndiko ndaraba burindwi ndiko kwa umuziki kudutama nyuma y'igihe gito ndiko ndategura album igomba yuzure besto ibintu bya besto miryoherererwa aha suko none minyone nuko nyene besto wanje reka tugushimiye cyane thank you so much ego tubwira abakunzi ba Yagatech mugende kuri Epidey winner YouTube channel yiwe hari kw'indirimbo nyinshi ku mbuga ugende kuri Instagram kuri TikTok bagende ku ma TikTok bakora ama challenge ego me vraiment udukobwa twiza aba besto come on genda kuri TikTok wandike Epidey winner uraba ama sound nasize ko kora ama challenge indirimbo ziraryoshe zimeze bien ego bamureka kugira supporting umutipe waje naona ko ari bet ntazo ntazobazanira je Wida merci